Bonjour, j'espère que vous m'aimez neza. Uno aussi, comme tous les autres jours d'ailleurs, je voudrais que l'on discute sur un sujet qui nous concerne tous les Burundi, et c'est notre gestion de la différence. Je voudrais aussi que l'on discute sur le poids de la société, ku bintu bimwe bimwe usanga ijuja comme étant différent. Donc bienvenue dans cet épisode nommé Seul contre tous. Dutangure d'une manière honnête, siko? Ntibiri bizarre ingene bikitugora kwakira abantu kubera ko kanshi uza wumva ngo ntameze nkatwe, ceci pour dire yuko n'umuntu ataja dans le cadre de ce qui est normal. Exemple concret. Est-ce que muribuka ce genre d'enfant kwishure ari nk'umuhungu wasanga ari harcelé à longueur de journée kubera ko ari plus attiré par des trucs sophistiqués comme la finesse, canke la beauté des choses? Ou bien carrément, ugasanga n'umuhungu akunda gusoma des magazines de beauté comme, je sais pas moi, Cosmopolitan peut-être. Donc, ugasanga n'umuhungu ari attiré plus par des trucs qui ressortissent à une beauté particulière itamenyerewe ku bahungu. And then, comble de malheur, ugasanga n'umuhungu atari sportif na gato ou dragueur. Canke nawe ugasanga ari nk'umukobwa akunda kuba ari en compagnie y'abahungu, aje nko kwishura ugasanga aje yambaye pocket, ibintu vyo kuza yisize fond de teint canke rabero ku munwa, si vyiwiwe na gato. And then ukaca usanga abigisha bamwamako every single day. Ndasavye mugiye kwa abantu mubibuka. Nibaza yuko atahana hamwe kw'ishure ry'Ibujumbura batari bari abo bantu. Mais maintenant que j'y repense, nibaza yuko abakobwa plutôt bari plus comprise que abahungu, canke plus accepté que abahungu. Kubera ko nko kw'ishure jaho niga, umukobwa yigira umuhungu wasanga ari considéré nk'umuntu w'umuniga canke umuntu w'umubire, umuntu atesa nyene, alors que ku muhungu Jesus Christ wasanga ari calvaire ya yindi niyo yibutse yuko buca aja kw'ishure wamengo yo kuyo umugozi. Muga nyene ibintu bikevoluwa, umwana agaheza ishure, bikava kw'ishure bikaza muhira, umwana arahejeje ishure hageze yaho aja mu université, and then agatora faculté iri bien déterminée. Muhira bakamubaza bati ushaka kwiga iki? Ukaza wumva umwana ngo hewe ngo ushaka kwiga mode canke stylisme, ngo ushaka kuzo mu fashion designer. Mama wewe akaba ari uyu mwana n'umusazi canke limite akaba yatereje amasengesho. Papa wangu avyumvesha, papa wiwe plutôt ngo avyumvesha, hewe akaba yahagurutse ati ndakwinginze ngira ikigongo, uvuze ngo umwana agasigarana choix ziri clair, za zindi akubwira ati soit urahindura faculté, soit naho uririhira minerval. Mugangaha, ce que je pense bikaca bivana n'amafamille. Hari amafamille wasanga ari bon financièrement, ugasanga afise une réputation quelconque muri société, canke communauté babayemwo. Donc kumwana heba amashure ugasanga hewe iryo baribara. Bacavuga bati umwana yiyempoje bacavuga bati bon nta kundi ntabandanye. Hakaba hari izindi famille za zindi non seulement ntibari bon financièrement, mugabo ils s'en foutent royalement yuko bandanye ishure cyangwa tabandanye ishure. Bakubwira bati uriga ibitukubwiye, uriga ama faculté za médecine, économie, statistique, za zindi nyene tu vois quoi. Uraziga cyangwa ntazo wiga. Once shavuga bati thank you na kare ni charge de moi. Aha rero ni ku bahungu. Ku bakobwa ugasanga peut-être umukobwa yarakuze and then atanguye kuja mu bintu vya boxe canke ibintu vya karate, ugasanga peut-être ari ava muri famille ziri un petit peu libérale, za zindi bagutahura et tout ça, bakamubwira bati ntituri contre ivyo bintu ushaka kujamwo, mugabo style tora mahera uzoze urahitana agafundo ta muri ville, uzurisiga usohoka usa neza, agarouge à lèvres wisize neza, daza aga parfum, wasema agasuko gashasha usa neza nyene. Once limite famille iba yahagurutse
umuryango w'umusumeze ngo uyu mwana aratumara amazi, uyu mwana yirukana abantu, abahungu bose arabirukana. Hewe ugasanga n'umuntu atakuzi wo muri famille agufitiye umutwaro, mwahura mwibara bakakubwira ati hewe none nta gatipe wowe sikari muri est-ce n'ahantu babadandaza mu mwese akagenda gacagura size yiwe canke bigenda gute. Bigatangura kugutera umutima mubi, bigatangura gutuma wibaza n'ibibazo en temps réel to kwigeze wibaza. Ivyo bikava ku ishure, bikava muri famille, bikaza muri société. Wa muhungu canke wa mukobwa yakuze, peut-être ari bon financièrement ubu unye canke moralement ari bon, ibintu vyuko ama critique hirya no hino ntibikimukorako. Peut-être ugasanga afise ubunye sigaye afise maison de mode yiwe kubera ko peut-être yarize bimwe bamubwira, and then akuteguma bandanya vya bindi carrément yari impoje, and then baramureka. Ari umukobwa nawe ugasanga nawe ni nuko nyene, ugasanga ubu unye bari épanoui, babayeho neza, ni bon. Muri ya société mbwa ni wa muntu ati ntitunanigwa, ukaza ubona umuntu araje ati hewe reka rero tuvugisha ukuri, tube sincere et normal et honnête. This guy, he's gay, canke ngo that girl, nukumuraba neza. Aho gossip zikaba ziratanguye. Hirya naho umuntu akaba yasamye ikiyaga ati hewe reka ndakubwiresha ujya mu muntu nimba utamuzi agendana n'abantu bamahera gusa. Donc honey, nimba wabaza ko ibintu akora biri louche, let me tell you this, biri extra super louche. Donc ntibiherengaho wa mukobwa wacu abahungu kwirigara bakaba bamugize ikiyago bati ujya mukobwa hewe ari exagera quand même, none hagiye yibaza yuko azoronka umu boyfriend, yibaza ko ari umuhungu azodatinga umukobwa kina box. Sorry. Okay, but first of all I want to know who the hell told you yuko wewe yokwemera. Chers Burundais, nous avons un grand problème avec l'acceptation de la différence. Donc oui, ça c'est un fait. Si une personne ne rentre pas muri cercle yiwacu canke mu byo twita normal, c'est radical, ni tuba tumukunda, biba biheze. Donc iyi ngorane je sinzi ngene izohera, sinzi ko tuzoja kwikuta muri Yorodani canke yuko tuzohamagara umuntu akadusengera akatubwira délivrance, sinzi ngene bizogenda. Non mais c'est trop. À un moment il faudra s'auto-éduquer quand même kugira ngo ya diversité que l'on chante tant izo concrétiser. Ceci, c'est mon humble avis. C'est mon opinion à moi. Donc si vous en avez une idée différente, vous savez où me trouver. Et pour ce qui est du reste, au prochain épisode.